Cumi amasagira kuri abiri tuba turi kumwe namwe turabira hamwe icokogwa kugira ngo ibikogwa mvabwenge bisobore gutera biza imbere nyuma yo kumviriza zimwe mu ndirimbo ziri kuri plateau turagarutse kandi muri kino kiganiro nabwiye yuko ntaza kuba ndi jenyene nabwiye yuko nza kwakira n'abagenzanje Israel umeze gute Amahoro cyane Ami Pro ndaramukije n'abakunzi bino samirizi Buja FM ndetse n'abakunzi ba kino kiganiro Hit Connection ndazi yuko muri benshi cyane reka abakunzi b'umuziki wo mu Burundi muri rusangi nizere yuko muguwe neza turabahaye ikaze rero ku ruhande rwanje meze neza Ami Pro Yes, murumva yuko ku ruhande rwa Israel ameze neza reka makuru yacu yuno munsi cyo tuyatangurira neza na neza hariya ku muririmvyikazi Natasha Bagiye ku munsi wejo twarabwiye ko tuhava tubabwira makuru amuvugwa ko Israel hari amakuru avugwa yuko hasobora kuba collabo hagati y'umuririmvyikazi Natasha hamwe na Big Fizzo canke General Nivyo twarabibabwiye ko iyi nkuru tuza kwigaruka kuno munsi Big Fizzo hamwe na Natasha ari biriko biranugwanurwa yuko agiye gukorana n'indirimbo na Natasha donc Natasha agiye gukorana n'indirimbo na Big Fizzo mbega hari ikintu coba kiriko kirategurwa canke hari novuga indirimbo hari ico yoza ihindura mu muziki wo mu Burundi ni collabo abantu benshi bifuza bariko barareklama ku bwinshi cyane mbega abantu hoho bo yakira gute indirimbo imaze gusohoka ya Big Fizzo na Natasha ni indirimbo yo kwakigwa gute aho hanze mu gihe Natasha ariwe abonwa ko umunyamuziki canke umuririmvyikazi ubona yuko ari kwisonga pour le moment Yes, ikibazo umuntu acashaka kwibaza ni collabo iri kirakogwa canke boba barumvikanya hagati y'abartiste babiri yuko bagiye gukorana bimeze gute nabonye ari kuri live ya Instagram Big Fizzo ni bibazo byinshi bagiye baramubaza hama nawe aravuga ati collabo vraiment je ntaco yontwara na Natasha ahubwo reka mpavanca ndamu telefone warabona ko vyari live aho nyene yagenda yishura abakunzi ba Big Fizzo yaciye mu telefona yaciye abaza ati Natasha ubona gute twokorana collabo yaciye mu telefona kuri telefone nyamu telefone ahubwo yavuze ati ace tampigia simu iyi video irahari yes video ndayitahura ico ndiko ndavuga ni Natasha we ku ruhande rwiwe abivuga kwiki kuko abantu bashobora kuba bafise ivyifuzo vyabo bamazogira ivyifuzo bagapropoza dufate Israel ati Israel ubona gute wokorana na Naka ariko muri ico gihe umuririmvyikazi ubwiwe nawe abivuga kwiki
nibaza yuko Natasha atokwanka kuko genero amaze imyaka myinshi muri uno muziki arefise ico yamaze mu muziki wo mu Burundi abakunzi b'umuziki rero iyo hajya ngo nibo ba boss iyo bapropose ikintu bakavuga ati ibi bihe canke iki gihe tugezemo turabona yuko collabo muri kumwe na Natasha yotoka kandi yoba hit turabona ko indirimbo yo kwakigwa neza turabona yuko indirimbo yoshika kure turabona yuko hari n'urundi runganwe go bikura mu icigwa kuko murabaririmbyi bakuze murabaririmbyi bamaze imyaka myinshi muri game n'akarorero keza rero kuri batoyi banyu kugira ngo babone yuko nabakuru babo bafise ubumwe bafise ubucuti kuko collabo irazana urukundo irazana ubucuti irazana kunywana irazana iterambere muri rusangi yukoranye n'ikintu kuko ngo umutwe umwe ntiwigira inama ariko ikibazo kindi kica kiza ngaho kuri collabo ni ikintu cumvikanwa hagati y'abartiste babiri babagiye gukorana Fizzo ashobora kuba yarishuye kubera abakunzi y'umuziki babimubajije ariko kandi je numva yuko nyuma y'abakunzi y'umuziki kuvuga yuko bakeneye collabo hagati ya Natasha na Farias canke Farias na Natasha hari hakwiye kuba ibindi biganiro hagati ya management ya Natasha ndetse na management ya Fizzo bakumvikana rero kuri ico kintu ariko ku ruhande rwacu cyo twokwemerera abakunzi ba Hit Connection ku ruhande rw'abamenyesha makuru uko tugiye kurondera management ko ari zibiri yaba ya Fizzo canke ya Natasha kugira ngo tumenye uko bimeze nimba hari gishasha kugira ngo tumenye yuko hari ikintu gishasha cyo bakiriko kirategurwa ku mpande zibiri Big Fizzo na Natasha aho rero niho nari nshaka kumva cyane kuko collabo ariko we nkawo yakira gute hamwe yoboneka ni vyiza hamwe yoboneka ni vyiza kuko yo bivuze iki ku muziki wo mu Burundi ico yoba ivuze ku muziki w'u Burundi nibaza yuko jenza kugaruka ku gaciro canke ku kamaro ka collabo iyo collabo ikozwe hagati y'aba artiste umuririmbyi iyo collabo ikozwe hagati y'aba artiste babiri abo ba artiste ubwabo hari ico bungu kuko ari babiri kuko Fizzo asaba fana biwe ndetse na Natasha asaba fana biwe ariko kandi n'aba artiste guskino saha bamaze imyaka irenga kuri 15 muri no muziki ariko badafitana indirimbo nibaza yuko coba ari ikintu ciza ku ruhande rwanje ubundi ku muntu atabona nako kunguko wokamugisigurira gute bo kunguka iki muri izo mpande zose ariko hari umuntu atobona kunguko ka collabo du moins ku ruhande rwa Big Fizzo yo kunguka iki no ku ruhande rwa birashika ugasanga hari umuntu atabizi ariko namaze gusigura ico umwe wese yokunguka icambere fan base yumwe yoduga gusumba kuko deja abafana baratandukanye bibaze ko n'umunsi abafana ba Farias ari abafana ba Natasha baratandukanye ico ni cambere ca kabiri vyo tuma gwa rukundo rubandanya kugaragara muri uno muziki wacu kuko mu myaka 15 canke 20 heze nibaze ko atahantu na hamwe urabona Natasha na Farias bakoranye indirimbo canke bahuriye muri studio usivye gurira ku ma stage canke ahatandukanye nibaze ko byofasha cyane yes nuko bimeze rero ku ruhande gwa Farias ndetse no ruhande gwa Natasha ariko ni Farias yavyishuye kuri live yakoze kuri